mwaka w'ibihumbi 2020 vyerekana yuko ndetse n'ibiharuro byo mu myaka yagira kurikira birerekana neza yuko igihugu cy'u Burundi gihanahana urudandazwa cyane ubwa mbere n'igihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, igihugu ca Kenya, igihugu ca Uganda, igihugu ca Zambia, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'igihugu n'ibindi bihugu bigize akarere umuryango w'ibihugu bigize komeza. Rero novuga nti nivyo ivyo dusumira muri ayo masoko yo mu bihugu bigize umuryango urakomeza biracari byinshi kurusha ibyo dushora, kuko ibiharuro vyerekana yuko ku by'ukuri ibyo dushora ari byo bike, bigaragara yuko ibyo dushora ari byo bike, aho ibiharuro vyerekana yuko ico no kwitwa balance commerciale igihugu cacu iri hasi cyane, kuko dushora hafi miliyoni 45 z'amadolari, ariko ibyo tuja gusumira muri ayo masoko bikaba vyababa miliyoni 180. Muca mumva yuko hakiriho ikinogo kinini hagati y'ivyo dushora n'ivyo tuja gusumira muri ayo masoko mpuzamakungu. Ari naco bituma rero twama turiko turahamagarira abarundi kumva yuko kwinjira muri iyi miryango y'amasoko rusangi nk'igihugu tugendayo kugira ngo twagure imbibe z'abagwizatunga bo mu gihugu cacu Burundi bashobore kuronka amasoko aho bashorera ivyo bimbuye. Tugaca tubahamagarira rero gukomeza umurindi wo kugwiza umwimbu, na cane cane ku biterwa njabuka mbibe bigaragara yuko bifise amahirwe muri iryo soko rusangi ryakomeza, ndetse bikongera bikagira n'amahirwe mu nyabutatu y'isoko rusangi komeza EAC na SADC, kugira ngo dushobore kugwiza natwe ibyo dushorera hanze, gutyo balance commerciale yacu muri aka karere kakomeza ishobore kuduga.